Turabahaye ikaze mwebwe mwese musanzwe mukurikirana bino biganiro bisanzwe bitambutswa kuri rubuga rwitwa Ntamvu Idahita TV. Amahoro n'amagara meza n'ivyo tubipfurije mu byanyu no mu banyu nkuko bisanzwe kandi nkuko mubimenyereye. Mutiramenye na jewe Janvier Imana irambona nkaba jewe sanzwe ndabateguriye ibiganiro bitandukanye musanzwe mukurikirana kuri rubuga rwitwa Ntamvu Idahita TV. Uyu munsi rero tubafitiye ikintu gishasha mutari mumenyereye. Novuga ngo ni ikiganiro speciale aho tuzanye umutumire afise ikigo asanzwe akoreramwo, tugomba ko atubwira iby'ico kigo icarico, ibyo gishobora gufasha abene gihugu mu buzima bwabo bwa misi yose. None rero tutabarambye mu majambo, twagomba tumuhe kaze aramutse abariko barakurikirana Ntamvu Idahita TV uyu munsi, hanyuma ace atwibwira uwariwe nico ajejwe mu buzima bwiwe bwa misi yose, hanyuma tubone gutera yarenga tuganire ku bijanye n'ico kigo asanzwe akoramo kazi. Mwakoze. Tubanze kubashimira kuba mwatugendeye mufise intumbero kugira ngo tubayagire ku bijanye n'ikigo ciza cane NN Market. Ngamire bwo ntabwo by'ikigo nabanza kwidondora sivyo none. Yegome. Je ku mazina ni Jean-Marie Bigirimana, mujanye n'ivyo kw'ishure nize kwa kaminuza mujanye na administration gestion des affaires muri IGE. Nyuma yaho narize master muri kaminuza y'umwizero wa Afrika yo bita Kazera Hope Université d'Afrique, aho naho nacikurikirana master muri administration des affaires. Ndi muri master rero niho namenye ikigo NN Market. Nari sanzwe nkora akazi ko kwiga nkabikorana n'ibikorwa byo guhagararira ishengero imbere y'amategeko sanzwe sengeramo representant legal de l'église. Ariko kandi kubera ko Bibiliya inahimiriza cyane kondera ibindi bintu donc gukora udakora nta kazi, kandi na depoje atari hake narakoze ubuzi mu masosiyete atandukanye nk'izo universite. Ariko ni muri master niho naciye menya rero NN Market cyashima gukorana nayo. Nuko rero turumvise umutumire wacu uwariwe n'ivyo yanonosoye hariya muri ya mashuri ngo ni kaminuza, abari nabo ni kanyomoza, babivuga kwinshi murantunga. Hanyuma rero tumvise ko kwikenya ikigo bijanye na administration, nibaza ko bijanye n'uburongozi canke intwaro, hamwe n'ibijanye na economy kumbe bijanye n'ubutunzi. Hanyuma kandi baratubwiye ikigo asanzwe akoreramo cyitwa NN Market. Murumva yuko n'ubururimi nuko abantu nyine bize menshi hariya hejuru. None rero twagomba tubaze umutumire wacu, naniga mutumire wacu mbega ico kigo NN Market cyakorotse kiva mu ijuru, cyatanguriye ngaha muri kino gihugu, cyatanguriye mu bazungu, ubona ko byose bizana hariya mu bazungu. Ico kigo inkomoko yacu ni Mwakoze. NN Market ni ikigo cyakomotse mu gihugu c'Abahinde, ariko kandi n'Abahinde bagiye hamwe n'Abanyamerika bashiraho ikigo NN Market. Bafise impamvu nuko bari bimaze kubona aho isi igeze, barabona ko isi abantu n'umunsi amagara atifashe neza. Hari ibigwara byinshi vyaduka, bana amadiabete ntiyari burahari, n'ingwara nyinshi ko ziravuka basokuru bacu batagwaye. Burya bo bace bicantiro n'ibintu biva kuki twobirwanya, gutwo fasha abantu gute, twotora solution gute. Harabande y'ivyo ikindi kibigira kabiri aho igihanze isi ni ikintu bijanye n'amikoro. Uko imisi igira niko abantu ubuzima mega butira gutsimba bisa ibintu masekere mega nk'umutaro. Kera umuntu arimye akantu kimetero cyangwa isano yimbura umufuko w'ibiharage, ariko no munsi urinda gutabira kugira ngo n'andi majambo n'isi teritituka, kandi abari bakoka benshi. Ivyo bigatuma n'amikoro aba make. Bashobasha NN Market kwengize gufasha abantu mu by'amagara no mu by'ubutunzi, abantu bagira liberté financière. Mwakoze n'abakunishwe. Ico kigo ndumva ari kiba kidasanzwe, ndumva yuko gifitiye akamaro abene gihugu. None mbega muravye iryo hangiro ico kigo cihaye, mbega uwogomba kukijamwo ubwa mbere bwo kuva ngo mukorera hehe,
muramaze gushika mu ntara zose z'igihugu cyane kiracari ngaha mu gisagara ca Bujumbura gusa mwoba mumaze gushika he na he ku buryo umuntu akurikiranye kino kiganiro yipfuza kumenya amakuru menshi asumba yo tuza gushikako yo basanga yamukorera. Murakoze cyane. Bo kino kigo navuze bikomoka mu Buhinde ariko nshaka muri Aziya cyangwa muri Amerika gusa. Mu bya Aziya kiriyo, mu bya Amerika kiriyo, mu bya Europe kiriyo, naho muri Afrika carashitse, aho carashikiye muri Cameroon niho ari cicaro muri Afrika. Mugabo muri EAC muri Afrika hari n'ibindi bihugu kirimwo caraje muri EAC. Muri EAC carashikiye mu Burundi, ahubwo mu Burundi wese yoreka navyumva ndamukeje kuba ni market atangire mu Burundi. Ni market atangire mu Burundi hano muri EAC. Ariko maze gushika mu Burundi ntiyagumye mu kibanza kimwe. mu Burundi yamaze kugira ama agence ashika kuri 4-6 uko, ariko kamvuge makuru ro agence ari nayo jewe nkorera ko cyane iri aha kuri Avenue de l'Université, kuri Avenue de l'Université watamenyere Gisagara ni impande ya hotel ni kuri babara rica kuri Hotel de la Ville prime. Hariho n'indi agence iri ku Mutangano hafi ya Université de Lumière. Hariho n'indi agence iri centre de ville naho siège ya Murundi na hera aho nkorera. Mutangano none nasubiriyeho nabanje guhera mu bantu bakora aho kuri Université Avenue de l'Université, ngo kandi siège amuntu tuyifise muri centre de ville. Ego ariko kandi mwabaje teske umwobara wo wakenera yo wasanga he kumbore mwa kanyiri kaboneka twosigira nimero ya telefone ku biyokenera byinshi bisumba byaciye hano kumbura kazotwakura nta kibazo. Nuko turumvise rero muri make iyo ico kigo cyahereye mu Buhindi kiraja za Amerika n'ahandi za Cameroon kirahinguka no muri bino bihugu byo mu karere ka Afrika mu buseruko, mbere gishikira ngaha mu Burundi mu bwamutera ahubwo abarundi turabakeje. Mbere ahubwo kuba cyahereye muri kino gihugu muri bino bihugu by'akarere ka Afrika mu buseruko, numva yuko abarundi bari bakwiye kuba abambere mu kumva akamo gategwa n'ico kigo NN Market. Mbega none ko mukurikirana ya hafi bijanye n'ingene umuntu yogira amagara meza, kandi amagara nayo ni kirumara, mbere novuga ngo amagara n'amazi aseseka ntibayore, nibaza ko umuntu wese aca abaye interesi akumva ati ibi bintu bivuga amagara meza turaba twese, yaba uwemeye Imana n'utemera Imana, abasenga n'abadasenga, abigira ibihangange, amagara twese araturaba. Mbega none kwico gisata kijanye n'iby'amagara meza kugira ngo umuntu agire amagara meza, mwebwe umuntu yoreka arakwikana kino kiganiro yipfuza kugira amagara meza, bishoboka yuko afise ingwara zananiranye cyangwa se zimuhanze yipfuza yuko jotorega umuti, mbega mwebwe umuntu afise ikibazo c'amagara make kugira ngo agire amagara meza mumufasha mu buryo ubuhe? Aha ngomba kuvuga mbega murapima ibi bipimo byo kwa muganga dusanzwe tuzi ahandi, mbega muratanga imiti canke mubaha impanuro gusa, canke hariho ingaburo, canke murababwira ingene bovyitwaramwo umuntu agomba amagara meza? Ubu dufate akizwe n'amagara afise amagara make, abituye mwebwe mumufasha mu buryo ubuhe? Nizihe nzira mucisha kugira ngo mumufashe agire amagara meza? Murakoze. Bo bambere when market navuze ko yashike muri EAC. Ubu kubashitse muri mu Burundi abarundi ko baja babamba kwitanguza mu bihugu bya EAC, saka Rwanda yaramaze gushamigo tedi ntambwe idasanzwe, Uganda ariko kuko vuba turaja Tanzania na Kenya na Congo. Rero umurundi wese umujene utari umujene umushomeri bo wese yumva yifuza cyo gukora arahawe ikaze kugira ngo abe mwabo turungika muri Kenya, muri Tanzania, muri Congo batanguza societe. Cyo kimwe no kuranga mu ndiko turaja hagati mu bigo turajaye, turacakeneye abajene benshi, turacakeneye abantu bafise amadiploma atandukanye, bashomeri batandukanye, bashobore kuja gukorera mu hagati mu gihugu. Kandi ni naco twendurokita
abashomeri gusa n'ufise akazi akora mugabo n'akamuhemba vyandogo nyine byabo n'ubuzima budasanzwe araza kugira ngo yumvireze susi ndabibera mwarimu waje ati mwakorera mu camagara y'abantu mbega nizi ingwara gute twebwe ingwara kwanza turinda gupima tufise amapareye iwacu turagupima kandi amapareye asanzwe akorera mu Buhinde babandi usanga abavyeyi bikora abantu ukabivuza mu Buhinde no turabipima hama wabaje tubega mu bahamuha impanuro bigenda gute turafise des produits kwanza turapima no service nyine kwa muganga urava muri consultation ukaja aho bagira ama examen comme ça hama bakakwandika muganga kwandikira imiti yabonye wofata cyangwa indwara hama ukakwega produit ushaka kugura hama zikagufasha none haba mumbaza ati nambe nizihe ndwara yego ndazi n'icyo kitubaza za ndwara akunda kuvuga ko zidakira za ndwara zikunda kwisubiriza les maladies chroniques zindwara zikunda kwinyegeza iyo bapimye bagakunda kubona twebwe turafise amapareye ari efficace azibona cyo ni by'amadiabete hypertension by'amakanser iby'amahemoroide ibi byose turabivura none nk'ubu umuntu ariko arakurikirana kino kiganiro ashobora kuyivuga ati none mbe basha uko by'ukuri abantu sinyameze nk'abandi bose twama twumva b'abahumvyi ubwo ibi bintu n'ibinyakuri mwebwe nyine muntu uvuga ngo muri mu batanguye muri kino kigo muri nararibonye muri kino kigo mbega mu by'ukuri muri rusangi muramaze kubona ko ivyo bintu ko abavyivuza ababikurikiranye bakavyubahiriza ko mubibahanuye koko barakira mukabona yuko umuntu agwaye diabete akize ivyo bintu vy'amahemoroide nyene ingwara z'urusina n'izindi izi ngwara zikomakomeye tubona zihanze abantu muramaze kubona abavuwe n'ico kigo mukoramwo mukababonesha amaso ko vy'ukuri bakiza atari vya bindi nyene vyo mu bitabo gusa bavuga ngo kino kigo ngo kiravura nyene gutyo gusa kuri icyo kibazo nyinshi ni ego cyane mu ndome nko yaba bitameze uko NN market baherukaye mu Burundi ego ariko uravye umwe nagiga ama expansion ni ku mvozi nta turafise intare nyinshi mbere vuba turashaka urubuga ruzoza rashako intare z'abavuriwe muri NN market kuko haramaze gukira batari bake izi ngwara bari barandikiwe ko zidakira turafise abarundi benshi turafise abakongomani benshi barabaza kwivuriza ino turafise abantu bari barandikiwe kuja kwivuriza muri Kenya kuja kwivuriza muri Inde mu Buhinde mugamaze kuza muri market baronse gukira n'umunsi bashinga intahe bashimira Imana turafise abantu byari byaranse uruvyaro bari rwaranse babwiye ko bitazokunda mugani market gapima igasanga umuntu birakunda ko yovyara bakamuha produit zimufasha n'umunsi bibungenze hamaze kuvyara yibuka ari umudamu umwe yarafise ikivyimba c'umuntu baramubwiye kugira ngo avyare ari umwana akomeye umwana avuka akomeye ariko ja muri Kenya bakamuopera inda ku buryo umwana atabatushe atabaderanje en termes de 12 millions yo mahera byamusaba harimo n'amadeplasation n'ibindi hamwe no dimi ngaje muri market yaravura kiya hanyuma rero ngaho nyine ahubwo umuntu ariko akurikirana kino kiganiro cy'iva ati none gabasha icyo bintu ubwo ntibizimbye cyane none mwebwe murabi nibwo mubikoramo mubona muri rusangi mwo kwizeza ko abarundi babituye bazohava basanga bishoboka mwisunze amikoro y'abantu muri rusangi n'amatodo makoko kumbure ngo abamarangana gutya ariko mugabo muravye ababitura nta biba bishoboka sanga kumbure igitigiri nyamwinshi nico abantu basanga ubwo buryo ari umurengera ugasanga naho ibyo bintu bikomeye mugabo kubishikira navyo biragoye Jemisa makenga kubera wewe nawe kurambaza ndakoze umuganga ahubwo ati kumbure yahavugira ivyiza byose biri muri market nzoba nanje mbura abaza kwifuza iwanje ariko kandi nta mahera menshi ari ku magara y'umuntu yego none ahantu gupima ni 30,000 bagasha gupima
none scanner yaje igipimisha muri iraja munsi y'irate zingana ibihumbi 30 by'amarundi ivy'amarundi baca gupima guhera ku mano kugera ku mutwe ahubwo ati wewe nimba ari kazo mati kirazo wewe ukuguru nta bintu nuko nimba ari ibibazo by'ibinure mu mitsi agwete we imitsi yawe ifoke uraba neza hamwe ikinure kibiho kirajayo donc ku 30 gusa hata nuko giye 30 cyacuma bitasikane bakika gupima nyine 30,000 naho bwa ni benshi imiti nayo Jesse noza vuga kizimvye kiretse ko pouvoir d'achat yo mu Burundi nayo nyine itameze neza abenshi bavuze ngo birazimvye ariko ntabwo izimvye bivana umuntu yamenyereye kwivuriza kuri mituelle akariha 20%. Ile yumubwiye kariha 100%. Akasha kumukira kwa mutibyaye muri ati ariko atari ko bizimye gusa yamenyereye ka mituelle ariko in market ni imiti va mu Buhinde ntabwo birakunda ko umuntu ayivuriza kuri mituelle ubundi bona ko bizimye. No kuvuga rero mwebwe muri ko murakwikana kino kiganiro nkuko ababikoramwe bari ko babitubwira nibaza ko mumaze kumva ibitari bike murumvise ko ibipimo byo muri NN market birashoboka ntimwitinye kuko ni byiza yuko umuntu yo kwipimisha agasuzumisha amagara yiwe kugira ngo amenye uko amagara yiwe ameze ntadoje kwipimisha asanga amazi yaramaze kurenya inkombe kuko mu gifaransa nibo bavuga ngo mieux vaut prévenir que guérir byo bavuze ko umuntu yikingira ataragwara urumva rero ko ibipimo bimeze neza kandi kubijanye n'ibiciro by'imiti itangwa muri kino kigo kidasanzwe kiva mu Buhindi muri gihugu abantu bose baraba baronka ngo genda kwivuza mu Buhindi murumva yuko abahindi batwegereye ngaha hafi kandi nkuko yabivuze uyu mukozi asanzwe akorera ico kigo mu by'ukuri nta kiguzi kinini ya cyane gose gisumba amagara y'umuntu kandi tumaze kumva ko gupimwa bishoboka ku mahera make ya nkayo murumva ahubwo naje nzo wafata kanya ngende isuzumisha kugira ngo bancishe muri ico cuma nanje ndabe ingena amagara yiye ameze kuko mu bisanzwe ibihugu bimaze gutera imbere bipimisha batarinze kugwara umuntu agafata orere akavuga ngo rimwe mu mwaka kabiri mu mwaka nzopimisha ibipimo vyose mbona ingene amagara yanje yifashe niho usanga rero abantu bagira amagara meza gusuma kubera yuko baza baragira controle no vuga ngo controle technique nka bya bindi muri ya miduga na ya mamoto na ya mapikipiki none rero nibwe musanze mukora muri kino kigo turumvise yuko iby'amagara y'abantu ibipimo bimeze neza ntibizimvye ku buryo umuntu vyomunanira 30 turabye agaciro k'amahera muri kino gihe turabona yuko atari ikintu umuntu bavuga ngo namananiza numuzi bibuye naho kumbure ngira ngo urugero rwa mikoro ku bantu rutangana kandi numvise yuko n'imiti ikoreshwa mu kuvura uko yomera kose atagiciro kinini yagisumba amagara y'umuntu kubera ko buri muntu agwaye abagwaye kandi amazi amagara nayo ni katihabwa none rero mbega kubijanye na bwa butunzi bwobwo ya liberté financière mwavuga abantu bari muri NN market baraheza bakaronka akarusha kahe ko twumvise iby'amagara y'abantu mupima mutanga imiti muvura ariko mugabo none ivyo bintu nyene by'amafaranga kuko nagira agafaranga nagakeneye umuntu aheza akayora gute wawe ndavuga ngo kubugeni bwa jane nzoyora mbega amahera muri NN market umuntu ayaronka gute bigenda gute murakoze cyane kucingwara numvise mwabitahuye cyane kuko kuzimba bivana n'ubushobozi bw'umuntu ubundi bwo ariko kandi ntabwo bizimvye kuko none nk'umuntu kwa muganga ati turavye ibipimo by'umutima wawe usigaje amasaha 2 uzo muri market ukabura n'ingoma 3 eske none amagara yawe y'ingoma 3 tubaza kari keke ibyo birakomeye nje gituma rero byo kuzimba bivana kamene bo mwari mukoze ati ese kufite amafaranga naho gute je nabwiye ko ndafise indi sitegiye nkorera wanashaka kandi zananyimba neza kandi urumva ko maze kuja kuduza nifo kw'ishure naja kuhiga diplome ya maîtrise warugira ngo ndabe mwene nzokorera amapera menshi gusumba mugana kubiye ugeze muri master mambe ngeze muri N market nahisemwo kucanje nkorana na N market ivyo ubundi buzi bwose nkagarika
uri nta kandi kazi na kamwe je akazi amahera yose womyemba babajana muri BRB ntibajana ahandi jewe sinuba kontra wo mpaho sinye bwanyu mbe motive no akazi ka kuko muri market ndabona bimwe bimeze neza tuvuga ku ijambo nanjye duhakunda gusangayo karibu jewe muri market waje tibahimba gute je cyane ngiye ingufu zo kujayo bwambere bwo nuko umuntu akoraho ateza ko afite amagara meza jewe ico gina yingwaye amaso muga muri market wanje barayamvura ubu rero amaso arabona yego harakapare bampaye bakita biodisc kandi amfashije kila amaso mba ibintu byo kumeneka umutwe byashe bihera ibiki ubura cyaba ikintu cya mbere kimpinga uvuga ati ahantu bangije kwa kwamara bene ku mutwe kwa kumeneka amaso kwa imisonga mu maso vraiment ushaka gukora maze ugerayo naho abona kungene maze kujayo ukifatikanya na market hari ubundi burusho bwinshi ucinjira ukaba umuntu wanyu w'ini market mawuguruje inzira 15 z'amafaranga zikwinjiza amafaranga zikayazana yego umuntu akayabona yego yanditse ko bero cyangwa amadolari muri market mbere mahera yaho no yita amadolari oya no kuri ahubwo dusabe abari kuyakurikirana kino kiganiro ahantu bahakurikirane neza kubera baravye amikoro ngene amikoro make muri rusanga abantu ngene bahangayikishijwe n'ubuzima dusaba abakurikirana kino kiganiro bakurikirane neza bakuruguture mutuyagire mutubire ingene kugira ngo umuntu aronka agafaranga mwakoze musanzwe nuko nyine ari question haye birivuga ngo abantu banjishwe gutamenya ntamwe abantu bomenya any market ntamwe ugwaruka gomenya any market ntamwe barundi abari ku makaminuza abari mu ko baraheza amashuri bomenya any market hogera igihe leta aba yirondera kubuzi baba bake ahubwo ari yivuga ati none ko batadusaba bimeze gute amakonformity buwa hereso je nakubwiye nk'ubu je nta hantu mbona nja kudepoza kandi sije gusa ni bene abamaze kumenya any market kudepoza abahebye bose reka mvuge rero ngo igituma mvuga ati abantu bica no gutamenya abantu baracafise intuze ya kera kwiyumvira kwa kera bakibaza ngo je niga ngo nkiga irino shure rimeze uku ngo sinzobura akazi nukumbe naho ivy'akazi dusohoka turi ama promotion turi ma promotion menshi asohokera ku mashure atandukanye iri shure rasora promotion aho usanga irimo nk'abanyeshuri cyane abasohoze je ni bugiye duheza ivya economy muri kaminuza igere niyo nize ko nabivuze yasohoreye rimwe promotion zishika mu 10 mu Ngagara twasohotse turi promotion irimo abanyeshuri 164 muri Saint Michel irafise yo yindi campus hariyo Ana Benase aho se abanyeshuri bari hejuru ya sase nka hagati sase na des kandi bose bashaka abo bose bize economy twese dusohotse kwize economy tugenda muri Kiremba irafise yindi campus Makamba Rutana bifise amacampus 6 aho bose isohoye abantu bize economy basanga isohoye kuma promotion arenga 10 kandi simwe bimwe no kuri Hope naho nyine basohoye Hope na FCD kuri Lake basohoye Hope yasohoye muri Ega ni Rugamba nimbiki ikora sinzi basohoye Hope muri Ega nabonye ari Anabe na University y'Ingozi yasohoye University y'Ingozi ni Burundi yasohoye y'Uburundi yasohoye usonga abanyeshuri basohotse bize nk'akaro economy abanyeshuri barenga nk'ibicumi basohotse ku mwaka noneho ubuzi bwoboneka hazoboneka ubuzi buca buhereza aba economiste 10,000 ubwo nyine mwaka umwe ko buri mwaka mwasohoka nivyo rero nkwiye kwiyumvira ivyo bakiga ibindi bintu kumwe boshobora gutekinika ubuzima voilà ikindi naco abantu bomenye jewe nakuze je namutwenze economy nimeze nk'ushiramo gato histoire muri byo nize mu Burundi kera umugwiza atunga umuntu atunza ari umuntu afise matongo afise inka ukwere bamwita mutama iyo generation harageze mutama wamwicarika ahantu y'iteka vraiment barakunda kumubwira umushinga ntahe baramwatira bitogoranye harageze ikindi gihe mu Burundi umuntu afise abana bize benshi ko bavuga ati mwana w'aba mustaneri ashobora gura amatare ko ufise umwana yiga ku kaminuza
uri umwubahwa kaminuza ahita seminari umwana wese yiga muri seminari uri umwubahwa ati ubu aheze ijya kaminuza uza kuba buramatare azokora mu bushiranganje ndagushiriyemo gatoya nagambye bariko barakurikirana kino kiganiro je ndibuka naje nkiri umwana ngitangura guca ubwenge ico gihe za 1992 na 3 gutyo umuntu ahejeje kaminuza muri iriya myaka yaca agenda muhira akiyicarira nibo baramuhamagara nakuvuga byaba bizwi ngo aha naka kwa naka hariho umuntu yize kaminuza ariko usanga bose bari muri rimikani no munsi yatari bimwe bisije kuvuga no ico gihe rero byabizwe kumvye yafise abana bize aho bagiye mu kaminuza bari umwubahwa ahageze bamushira intebe y'imbere kuvuga ati abana b'ubushaka bategetse ico gihe rero ico gihe ubutwara kivuyemo ushaka kugira abana senkani bose bashana za doctora ubusanzwe rero no munsi rero generation turimo ikiriyo yo kurinda kuraba mbega ngo ngafise abana bize ngafise amanze n'umunsi abantu baraba mbega umuntu afise uburyo bungana gute afise imitahe ingana gute kuri konti n'umunsi muguza atunga n'umuntu afise ibimanto bwize n'umuntu afise muvuga ati ubwo ugenda ugatokora yohemba amahera yo kujya nkazira noze zanzuye no kugumira muhiye family kirakora inde kirakora n'ibindi tutazi bajya bavenera no kugumira muhiye irya soko Kamenge ko gitere tangura gukora ayibereye muhira gusa amenya ati aha kijya miryango y'isoko batanguye kuyikorera amahera azotaraza buri kwezi ntangora abone umuntu musi kabuza tunga rero abandi baguza tunga no munsi abaguza tunga no munsi nabo bantu bashobora kuba binjiza amafaranga meme ton absence nubwo yo bayibereye muhira amenya ati amahera reka yinjira yamaze kwicunguza ibindi bintu hari abantu nk'igihumbi bariko barakora nawe yicaye kandi ibyo bakoze abari igihumbi bikamwinjiriza ni ukuvuga nk'abo bafise nk'izi sosiyete zinini za entreprise usanga abakozi bariko barakora vumbi na yashi bose iwe wahari ubijya byose bakora nimba uri ku mashini ikora ibi uri ku mashini ikora uri kuri reception uri hariya bajya bose ibyo barakora ategereza kubiganya ari ubumwe ariko umukozi ni ubuhenda urwara amezi 3 utagwaye urwaye burya akazi kaca gahera bashobora kwita ubu ariko ni market iryoheye umaze kwinjira rero ubaye umu investisseur adasanzwe ucinjira ni market hari amasoko ya market kwinjiriza tunavuga abantu shaka yose mugabo ni reka wanashaka nabivuge nta banga ririmo en market ifise inzira nyinshi nabuze zi 15 zikwinjiriza iya mbere yo nuko muri market mu gihe ari umuntu wanyu umuntu aje kwivuza ari umuntu atangiye en market hari akarusho societe afise mwene bati kame ujya muntu aratuma biro yacu rimenyekana en market aronka commission yaronka akantu kamwe en market nta publicity gira mugabo gira wewe ati urabyira uze agwaye indwara azuze yivuza azogushimira ko yakize natwe tuzogushimira ko warungitse abantu baza kwivuza kame bikaguha ikintu kandi gifadika deuxième yo winjiye muri market ugafasha ubundi akinjira muri market iyi market iraguhemba urafise akantu kandi gafadika rero yo umaze kugira iyo ntambwe ukinjira kina cyo cumenya abandi bose binjiye mu nyuma yawe binjije wanashaka abantu bagiye barinje mu nyuma yawe ababo wewe binjije abinjijwe n'abandi wewe gusa ukirikora gukora ikosa gukinjira in market amahera batanguye kuharu kuko wewe ucinjira nk'ubu winjira munsi abazokwinjira guhereje baba mu Burundi baba mu Rwanda baba mu Uganda mahera majako uje mu Uganda sindaje mbuga mahera magande arinjira abantu binjira rero abandi bigese daje mu Rwanda mugabo abantu binjira mu Rwanda abajira bahembera sikuru mu bwiza tunga bwabo yamwe nko mu minsi iza niba mbona ndiho nagenda mu modoka nziza babaza ko nagiye mu kuzimu turabazo ibintu by'amashetani babaza ngo yagiye mu kuzimu abakiristo nabo baze kara amashikano yabo nabaririye ariko abarepresenta amadini akunda gutwagiriza ivyo naho shwi ndiko nubaka system inyinjiza amafaranga rero en market mwatarayijamo
nuvuga karahomba mwizo za 10 na zingahe sino zo nazo ndaziheza ubunyene ariko kandi ni nyinshi cyane nico gituma ati kumbure twosiga nimero ya telefone uzokena kumenya byinshi turiko turafasha abantu benshi bashoboka jihangiro ryanje nuko nifuza ko ata muntu yoba kibaho akivuga ngo unafise mwene nagisho yisumamo ngo nagisho yisumamo ngo yagwaye abana yivuza ndio hangiro ryanje ndifuza ko umurundi ari wese ndifuza ko umuntu wese yoronka nawe ico kimubesha none akubwira ko N-Market je nayo sinyishu hari ukuntu usanga abakozi b'Imana iyo turi mu bwacu Imana tugeragezwa none amikoro mugamuziga muri N-Market nakira sangisha wanje jewe yabagenda ronka mikoro yakujanganyira kambye atega je akazi kaheze je wahabavye singirisho mfungurira abana je biki cyangwa turazoza ndakurangire turazoza ndakwereke ishukora n'umunsi ni benshi banshimira abana kundi mutungaza wa mutama abandi akanyita dawe papa kubera nabarangiye ahantu bagira ahantu bashaka kuza baronka ikibabeshaho buri munsi yego none nk'ubu nk'aba ariko barakurikirana kino kiganiro bavuga bati twebwe ibyo bintu twumva ari bizima turifuza ko namwe twokwinjira imbere yuko duhava tubaha contact zanyu tubaza kuzandika ko ngahaye ku ma ekran kugira ngo uzokurikirana kino kiganiro izo nimero zanyu azozibone neza mu buryo busomeka ubundi yavuze ngo mu nyuguti zisomeka mbega none ubwo naho umuntu atodoma ko kumbure ngera kubera ko murabona nta magwara ahogwa ubwo none kwinjiraho ntibizimvye konzi burya ibintu nk'ibyo bikomakomeye usanga umengo kubironkera umuntu biragoye ataroroza apfa kwinjira ubwo abantu borema mu mitima yuko kwinjira bishoboka bizimbutse muracari ko murinjiza bimeze gute munakoze muri N-Market je nambwiye n'abandi bose kwinjira muri N-Market ni nko kubuntu icyo N-Market gusaba canke ikubaza uriteguye guhindura ubuzima bwawe urafise iyo ushaka gushika kuko N-Market ngomba ndakubiri banga rimwe sasa tutakura no kuvuga mugabo reka ndarivuge wari wese bimenye N-Market ikorana n'abantu badafise iyo bifuza gushika N-Market akorana ngo jewe ndashaka ko nanje mbona nta mu nzu yiwanje ndashaka kubona nanje fise imodoka nziza ndashaka kubona nanje fise ikigo c'imfuvyi ndiko ndafasha nk'ubu je ndafise projet nshaka ko kuzorangura mu minsi imbere kubona nafise ikigo c'imfuvyi ndiko ndafasha rero N-Market akora abantu fise amahangiro wene ndashaka that's what twa personnellement wifuza kugerayo niba ushaka gushikana umuryango wawe nike ushiraho gufasha igihugu nivyo ikorana n'abameze bene ubu iyo rero uje uvuga ngo jewe ngo uje nyene nshakira abantu nyene za ndikuri igihugu yego birakwakira iraryoherwa cyane n'umuntu afise aho yifuza kugera je ndashaka kubona kino gihugu turimo cateye imbere ndashaka kubona ku mutumbi wacu nk'uje ndashaka umutumbi wacu jaho mvuka mu Cibitoke nta mazi bafise ndashaka kubona bafise amazi kubera jewe ivyo rero cankora n'inguvu kugira ngo nzoro kwandikisha izina ku mutumba waduhaye amazi nibigira Imana jamani imvukira yacu yaduhaye amazi ndashaka kubona bafise amatara ivyo je nkabishira ko ngoti je ndababaye kubana amatara dufise ata amazi rero N-Market irakorana n'abantu bafise bene izo mbono rero je novuga ko umuntu afise imbono afise projet ifuza kurangura afise kinashaka gutera igihugu gifadika kinashaka gutera umuryango nk'uje ndashaka kubona umuryango wacu ata muntu akiba mu nzu itarimo amakaro babe ahantu heza hasukuye abanyeshuri bose bige ntagira umuryango umwana avuga ko yagiye ishuri kubera amakaye ivyo ndabifise ivyo rero N-Market irakorana n'abantu bafise bene ivyo vyiyumviro bafise ahantu wifuza gushika ubwawe wifuza gushikana umuryango wifuza gushikana communauté kanaka wifuza gushikana igihugu rero umuntu wese tuhamagara muri N-Market umuntu afise imbono afise vision yaho yifuza gushika ego uwo wese turamwakira kubaza mbere n'ibizimvye wapi ningo nabize nko kubona yego
nta bintu birebire n'ifisha uza no completa hama ugasinya hama rero hashagirane kukwereka mbega bikorwa gute ugiye gukora gute bisigaye babiheze Bon kuvuga rero umaze kubyinjirana gato uca amahera wakumega mvuze nko kubuntu amahera bagusaba ni nk'amahera yo complete iyo fiche gusa nta samahera y'umurengera yo wari wese n'amahera wari wese ashobora pro yego kandi adahuye n'uburemere bw'ico umuntu azokura none nk'umuntu yakizana 10,000 gusa complete fiche hanyuma ubu umuntu wanyu w'ino societe nta muco kubishinga no gukora bazone nyuma y'ukwezi uciyibumbi jana amajana 2 amajana 3 amajana 5 kubera bya 10,000 gusa complete est-ce qu'on va voir egisha amahera yo kwiyandikisha kwinshi nico gituma nta mahera cyo no bangisanzwe y'umurengera isama y'umuntu wese shoye kuronka nuko nta magwara ahogwa nizera yuko abakurikiranye kino kiganiro bashoboye kumva ibitari bike mu bijanye na kino kigo NN Market gikomoka hariya mu gihugu c'abahindi mbe tumenyereye kumva ko batari bake babaruka kwivuza hari ingwara zananiranye ariko muga murumva yuko abahindi baratwegereye twumvise ibyo kwipimisha birashoboka kandi twumvise ko n'ibyo kuvurwa navyo nyene bishoboka mbere na za ngwara zikomakomeye zidakira zisubiriza hariho n'intahe nyinshi z'abantu bamaze gukira izo ngwara twumvise kandi ko atari amagara meza gusa batumbereye ahubwo muri NN Market batumbere n'iterambere mu bijanye n'uburyo mu bijanye n'amikoro ku buryo umuntu yinjiye muri NN Market akaba umunywanyi w'ico kigo NN Market ashobora kuharonkera ibitari bike none rero twagomba dusozere kino kiganiro kuko turagana n'umwe mukozi wa NN Market ariko mugabo kandi turizera yuko umuntu akurikiranye kino kiganiro ashobora kwipfuza kubaza ibindi byose tutashoboye gushika ko kubera yuko umwanya w'ikiganiro utubanye mutoya twagomba rero duce tumuha kaze atubwire inimero ziwe kugira ngo nawe ukurikiranye kino kiganiro ucutora agakaramu uzandike utuzibona ngaha kuri ekran hanyuma uzomurondere muvugane kugira ngo apoliante naba bamwe nta uzimira ku murango ariko mugabo ufise umuntu akugida akubwira aho uca n'ingene bigenda byo bavyiza gusumba ivyo tutashoboye gushikira rero uzoca ugirane ubimubanza reka tumwe kaze atubwire inimero ziwe akoresha haba kuri WhatsApp cyangwa kuri appel isanzwe kugira ngo abakunzi ba kino kiganiro bipfuza kubaza byinshi kandi ndizera yuko batazobora kubera yuko zinyigisho n'inyigisho nkora mutima wumvise yuko bishoboka yuko umuntu ahindura ubuzima ashobora guhindura amateka yahaba yo mu muryango yahavuka n'amagara yiwe muri ngo ibintu ari ibintu bikomeye cyane rwose umuntu wese akwiye kugirane kwipfuza kumenya ingene byogenda none rero nuko twagomba rero duce tumuha kaze kugira ngo ace atubwira inimero ziwe kaze murakoze ubwa mbere bwo nagomba menyesha badukurikiranye baba ni mu Burundi canke no hanze y'igihugu birakunda kudukorana ntagiye bavuga ati jewe ndahombe ko nari mu Burundi ayandika nimero yanje hari mu gihugu cyacu sarimo turakorana nta kibazo kandi bigakunda canke akaduha umuntu muri famille ashaka tumufashiriza je nanyuze ko abakene market ndifuza kumbona umuryango atamwana aheba ishure ku mvo zo kubura ibikoresho by'ishuri ivyo bizokunda ndifuza kubona mfise ikigo c'imfuvyi kandi ndabitegura en 2030 ivyo nzobishikako ndifuza kugira ishure kaminuza ni projet yanje à long terme ndifuza kugira ishure kaminuza nzigisha abantu bijanye na liberté financière tuziga cyane bya economy n'ibindi byinshi rero wari wese afise aho yifuza kugera afise ihangiro kanaka yifuza gushikaho sinyoye ku mutima wacu nifuza kubona bafise amazi n'amatara je ndabahaye byanditswe don par Kabire ya Jean Marie Bigimana rero none afise ibindi yifuza gushika donc ashaka kugira hashitse ashaka nawe kubona afise amikoro avec un uko bwa NN Market yo kwandika nimero yanje niyo nkoresha muri WhatsApp no kuri telefone isanzwe ni plus 257 69 620 78 4 mu Kirundi
agasaraba amajana 257 69 amajana 620 amajana 784 murakoze. Nuko turabashimiye rero umukozi w'ikigo NN Market mwakoze kutwakira twebwe abasanzwe bakora muri kino kinyamakuru cyitwa Ntambu Data TV. Hanyuma rero mugabo kandi umusavye si mubi natwebwe muri iyo migambi murayango dushiremwo murabona yuko twashaka natwebwe ngo dufashe uwo wisabiye si mubi tuje gufasha ikiganiro tuzanye imiduga tugaparika aho hanze no ibintu bibaye byiza. Nuko karagaciyemwo nibaza yuko rero abakurikiranye kino kiganiro umwanya atari uwo batakaje. Turabashimiye ko mwatwakiriye, turabashimiye ku mwanya mwatwaye, turabashimiye no ku nyigisho zitandukanye n'ibisobanuro cyangwa se gusobanura musobanuriye abakurikiranye kino kiganiro. Hanyuma namwe mwagikurikiranye turabashimiye cyane ku mwanya mwaduhaye. Naho ubutaha mu biganiro bisanzwe bitambutswa kuri Ntambu Data TV tuzosubira na gahwana.